Ndabashimira abakunzi ba Ivyacu TV, ndabashimira mwese mudahengeshanya gukurikira ibiganiro cyo kuri radio kuri channel yanyu ya Ivyacu TV. Uno munsi rero tugiye kugaruka ku ifungwa rya Landry Promoter hamwe na Oreg, bamwe umwe ari umuririmbyi undi nawe akamu promoter, umwe bakaba bapfunzwe. Uyu Landry Promoter akaba yasanzeyo, Oreg yarasanzwe amazeyo hafi imisi 3 mu gasho. Mbega bapfunzwe bagirizwe iki? Mbega bahokwa iki? Mbega ni zahe ingaruka zishobora kuba? Byose mugiye kubikurikirana. Wowe utaragira subscribe kuri channel YouTube yacu, ni umwanya mwiza wo kubikora kugira ngo ntuzoze uracikwa n'amakuru agenda acicikana kuri ino channel yacu. Kugize subscribe ni ukuyegereza amakuru. Nakubwira yuko uyu Oreg, uyu Landry Promoter ariwe Iradukunda Pasili, yasanzwe korera ikinyamakuru kitemewe n'amategeko cha online TV, arico cha Worklight TV, gisanzwe kirongowe na Akesdan. Ariko kandi no kubwira yuko ku nkuru agenda ashikiriza ndetse no kubibaza agenda bashikiriza nivyo byo bitumye apfungwa, ngo kubera ko yoba yararengeye umuco w'ikirundi ndetse anasanzwe agerageza kwinjira mu buzima bw'abantu mu biganiro aba agenda akoresha. Nakubwira ko atari wambere wishikiye, kuko no muri Amerika canke handi hantu hose kwisi abantu b'apaparazi nuko bama bafatwa bagapfungwa ndetse ibikoresho byabo bikamenagurikwa. Aho tutokwibagira muri Amerika handi bo bavuga ngo iterambere ryaraduze gose, uko abarivyi ba Jay-Z, ba Chris Brown bama bakorera amayobera cyane abantu b'apaparazi nk'aba nyene ba Landry Promoter. Ariko reka tubandanye tuvuga kuri uno Oreg ku ndirimbo yiwe General no upcoming, ariko ubu upcoming bwiwe ubutaje kwakirwa neza kubera video yasohoye yerekana abakobwa bafata ku matako, bafata ku mabere, bimwe mu bintu bitishimiwe cyane, ndetse n'amajambo ari mu iyo ndirimbo sana yagenda atukisha twobivuga. Ndetse ubona yuko igipolisi kijejwe umuco ndetse no guharuka acaje gufata uyu Oreg na Landry Promoter kugira ngo baze kubazwa. Babajijwe ubu hasigaye yuko ubutungane bukora ivyabo, ariko si bivyo nyene bishitse mu gihe zimwe mu ndirimbo zamva amahanga zozo zibandanya zitrendinga mu Burundi. Tukavuga nk'indirimbo za Diamond Platinum, zibona yuko zankiwe mu gihugu cabo, ariko hano mu gihugu cacu coco usanga zarahawe ijambo. Ibi kandi nitwo kwirengagiza ngo turetse kuvuga Nino TV, Nino Star Times igenda icisha ko zimwe mu mashene asa n'aya tukisha. Hiyi Star Times aho usanga hariho channel icishwa ko ibintu vy'amapornographique. Umuntu aribaza ni kubera iki yoyo batoyugara.